mwene data uriko uranyumviriza muri kino kiganiro. Jewe ni Pasiteri Ndurutse Julien umwishagiro ry'Ikarama, nkaba ndi missionnaire mu gihugu ca Kenya hariya mu ntara ya Turkana no mu gisagara ca Nairobi. Tugomba dusangire ijambo ry'Imana riri mu Zaburi 125 ku murongo wa mbere. Ijambo ritubwira ikimazi cyo kwizigira Imana. Dusome: abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana mwene data nyumviriza ni ijambo ritwereka intsinzi kubizigiye Uhoraho. Kwizigira Imana birafise ikimazi, kandi kwizigira Imana birimo intsinzi. Abizigiye Uhoraho tubona baronse intsinzi harimwo Enoki yaduganye mu ijuru adaciye mu rupfu, harimo na Eliya nawe nyene yaduze mu ijuru adaciye mu rupfu. Abo ni ivyitegererezo vyacu twebwe abari muri uru rugendo. None rero mu ijambo ry'Imana rivuga turabahirwe twebwe abamwizeye. Nico gituma nzanye ijambo kugira ngo ndakurarikire nawe kumwizigira, kugira ngo nawe uzoronke intsinzi yo kuja mu ijuru, aho utazongera gupfa kandi aho tuzoba ibihe bitazoshira turi mu munezero. Petero umusavyi w'Imana yanditse ijambo rihambaye cane, yandikira bene data hariya mu gice mu cete ca mbere, yanditse mu gice ca kabiri ku murongo wa 20, avuga ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kuko ati kera nta bantu mwarimwo kuko mutari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho muri abantu b'Imana kuko mwagiriwe imbabazi. Mwene data, ndaguhamagariye guhinduka kugira ngo nawe uhinduke umwana w'Imana. Kuko uwizigiye Imana wese ahinduka kwitwa umwana wayo, kandi aba yiteze intsinzi. Petero yari akabwira abantu bamaze guharira ivyaha, abereka ikimazi cyo kwihana ivyaha. Rero uri kuranyumviriza, va mu vyaha vyawe, va muri ako kabore gurimwo, va muri ubwo busambanyi urimwo, va muri ubwo buja bwa Satani. Reka kujana n'ivyiki gihe, ariko hinduka rwose kugira ngo nawe uje mu mugabane w'abana b'Imana. Kandi ivyo bizogufasha kwitegurira neza kuzobana na Yesu ibe bitazoshira mu bwami bwiwe. Reka kunyiganyizwa n'ivyiki gihe, reka kunyiganyizwa n'ivyo uri kurumva, reka kunyiganyizwa n'ibitero bihari kino gihe, reka kunyiganyizwa n'amarushwa urimwo, ariko wizigira Uhoraho, wizera Imana, uzoronka intsinzi. Yesu arakurindiriye kugira ngo akurokore. Nta kindi camuzanye mw'isi, n'urukundo rutangaje rwamuzanye mw'isi kugira ngo akugobotore, agukure muri ico kinogo urimwo. Ego uri mu kinogo, ubwo busambanyi urimo ni kinogo, aho kabari urimo ni kinogo, ubwo bwicanyi urimo ni kinogo. Ivyo vyaha uri kurivayangamwo, uriko wiyimbira imanga, kandi iyo manga izogutandukanya na Yesu. Ngwino rero ubivemwo, ndakurarikiye kubivamwo kugira ngo nawe uronke intsinzi, nawe uje mu gitigiri c'abahariwe ivyaha bagahinduka abana b'Imana. Uhoraho azokurokora muri ivyo niwemera ukatura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Nje rero kuguhamagara kugira ngo ubivemwo, kandi uyu munsi niwafata ingingo yo kubivamwo, Yesu arakwakira kuko yama ateze ibiganza, arateze ibiganza arindiriye uwihana ivyaha. None rero mwene data nyumvirije muri kino kiganiro, ndakwinginze ngo aho uherereye ucurondera umukozi w'Imana ari hafi yawe, ugende umwaturire ivyaha vyawe vyose, agusengere, hanyuma aca kurangira inzira ukwiye gufata kugira ngo nawe uhinduke umwe mu batoranijwe. Ni ijambo ry'Imana mwene data nyumvirije, uhereye umunsi uca ufata ingingo yo guhinduka kugira ngo nawe uze uraganwe n'abandi ivyasezeranywe. Imana iguhezagire. Dusenga Imana. Mana ushobora vyose, ndasengeye uyu mwene data ikanyumviza mu kino kiganiro ngo nawe nyene umuhindure kugira ngo aje mu gitigiri c'abatoranijwe bazoduga mu ijuru kubana nawe ibihe bitazoshira. Urakoze Mana ko abahamagaye bose wabahinduye, natwe waraduhinduye, n'abandi turabasengeye ngo bahindure, n'uyu mwene data umuhindure kugira ngo nawe nyene azaraganwe natwe ivyasezeranywe. Urakoze kuvyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavye. Amen.